Yes, murabibona nkuko vyama misi yose murabizi ko twamwe tubazanira ibintu bigize gute hajya bitagasi bimeze neza. Twamaducijya nino henshi hatandukanye ndetse aho twanyaye nihangiro ryo gusanga abantu ku kivi aho abasanzwe bariko barakorera. Ndibuka tuja muri Master Music tubasanga n'umugabo FIG, ndibuka tujya mu masidi atandukanye njya nino na cyane mu kugira ngo n'aba producer nabo nyene tubahereze ijambo rikwiye, tubahereze akanya gakwiye ko kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Kano kanya nihenze sino kwihenda ni nako bisanzwe birimwe amazi kubona ko tumaze kwinjira mu nyubako za Zangese Records isanzwe ikorera hano muri zone ya Kamenge. Ubona ko hari ibikorwa byinshi bitandukanye bimaze imisi bikogwa na cyane bihabwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ivyo benshi barabizi nta wohengeshanya na cyane ku bikorwa vya Khalijo. Turazi Forever, turazi Nzokumangararako, turazi indirimbo yo kwa Emerson, turazi ibikorwa vya NFTB aho turavuga nka Trust Me ndetse na Forever, turazi n'izindi ndirimbo zitandukanye z'uno mugabo nawe sundi yitwa Biboren. Murabizi ko yakoze byinshi bitandukanye. Ruhande yaho hari n'abandi artiste Lolilo, Morning Star ndetse n'izindi nozidondagura sinoziheza ko indirimbo ziriko zirakorerwa hano muri Zangese Records ni nyinshi. Ndetse ruhande yaho hari n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye biriko birategurwa. Nta wundi tubikesha nuno mugabo nawe se wundi yitwa Master Key Pro, benshi muramuzi asanzwe mu artiste akongera akaba no mu producer. Ariko kano kanya reka ngire gutya ntere negera na cyane mu ntumbero kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Icyo dukora tumuhereza mic kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Master Key mfashanya kugira Imana wakire kano ka mic hanyuma tuganire ibitari bike mu bijanye n'akazi kawe ka hano muri Zangese Record. Gato muyaga maki hano muta namahoro vraiment aciye bugufi ndabona ngene bimeze neza niko nemenda cha bugufi kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Haruhande yuko nigeze kugusanga muhira uri kurateka kampata ahubwo atugurura ndabe hariya mu gikoni ivyo habitse amareponse wampaye urayazi nezere kuno munsi tuyagaduhuza uho ndagusanze ku kivi ndakuze kuri umubeshi wewe yamusi ivyo wavuze byose urumva byari ivyo uko nacenda vyerekana werekanye ariko ni nguyu ngaha ni cabona amafiriti inyama ibiki byose mugasha narabiriye amafiriti ni caka kuba ndiko ndateka amafiriti gama narabiriye kujya munsi nese cyo cari cakuzanye nanaze no kuja aba ugira ngo nerekane yuko ha ruhande yuko uri kura produce umuziki no gutekura bizi. Yego ndagerageza kabisa neza man amafaranga nta cyayananiye uri kuva mu rutana neze kucyanyene oya wonyereka ifoto wamfashe rega iri muri telefone merutse guheba bamurutana ntivyari byoroshe abizi nyene twese niko byari bimeze tukiva ugatumba. Ariko muri hagiye ushitse Bujumbura amazi akagufata nkuko mbona yagufashe hanyuma gafatisha ubuzi bumwe abana bari aba bakuze bafana ibintu biraheza bigatangura bikaguseruka ubwo rero vyaguserutse Nahimana no gushimira Nahimana. Yego hana muntu usanga imfura yongera yitwa Nahimana nta mwana afise jewe nta mwana ufise nta nikoroka ntibarakubeshera eka kabisa n'umwe ako Master Key nizere kumeze neza cyo meze neza cyane sinzi nawe je hano sinidoga ni kwa kundi ngene urabizi iyo nashitse hano nuko mbamaze imisi numva ibidasanzwe gushika hano ubusingitangura kuvuga ngo Master Key wa mu rutana hana hariya yakoze ibinabiriye nabiriya kano kanya ndinga kugira ngo tuganire kuvyugezeko na cyane hano muri Zangese Record uguwe neza iyo bija hose kuko biranagaragara kandi indirimbo nyinshi ziko zirasohoka zirimwe amalogo ya Zangese Record na cyane biba bikesha uno mugabo nawe sundi ni Master Key Pro. Turashaka kutubwire kino gihe ugeze kubiki na cyane uri gukorana gute n'abartiste b'igihugu. Kino gihe novuga ko ngeze ku bintu byiza cyane kuko ngerageje kuraba uko umuntu aba yaratanguye nkaca ndaba naho umuntu abageze ndabona ko aba hari ubudasa donc aba hariho difference kandi nini cyane. Novuga ko nshima kubera ko ibyo nagenda akora ubwa mbere n'ivyo ndiko ndakora ubu birafitaniye ubudasa bunini cyane gose. Abartiste dukorana neza ndakora igikorwa naje nkumva ko ndacishimiye muri make ntavuze menshi novuga ko ibintu bigenda neza. Muri make ibintu bigenda neza uri mu producer mugabo uri mu bandi. Kino gihe
igituma uri kurakora cyane hari mu producer yoba ariko aratumugira utereka nkore cyane kuko buri hajya gukora cyane nuko abari wundi muntu abari arakora cyane ukagira ati ahantu nanje naho ngasamara ibara rihava ari ingwana uri kurakora cyane gusumba ko twari tukumenyereye kino gihe ugerageje kuraba producer ko bari barakora hano mu gihugu hari abariko baratuma ushiramo inguvu nk'izi tubona uri kurakora umuntu akora ku navuga ko utoshobora gukora uraba abandi mugabo uri kurakora wenyene naho ntibisa neza bon ntibisa neza ariko mwaba mutubwira ati nsamaye barancako ariko kandi nagomba kubwire ko aho turashobora kuhendera kubera ko umuntu umuproducteur ni nk'umuganga umuganga rero navuga ko avura selo y'ingwara y'umugwayi azanye umugwayi aja gwaye uku urumviriza amasentome yo akakubwira ati mbabara nkababara akabari uvura rero sinzoshanza kuvura nkuko docteur nakavura kuko je ndafise attitude nafisha imbere y'umugwayi wanje rero je ndaraba neza ati ndavuga nti est-ce que umugwayi aje akeneye iki azanye ingwara nyabaki hama akabari yonza kuvura no kuvuga umuririmbyi novuga ko iyo ngwara ndiko ndakubwira ari tana yiwe kuko tana burya ako tukiraho nyene umugwayi nibisigura yuko umuvuye ashobora hari igihe vyanka kagira ati byo byose navuye mugabo hari aho nakoze ntibigenze neza hariho docteur mugenzanje ashobora kuba hari ivya metriza gusumba bino wanyeretse meme no mu ba producer hari abashobora kuza bakugana bagira bati aho twahora ntitwanyutswe navyo nibaza ko bica bigomba gusa kugira ngo nawe naho uvura aho hantu handi nyene batakize ko niyo bya hose abaza gukorera ngasa bagitangura gusa harimo n'abahora bakorera handi bona cengira ko ndakubwira mu vyerekeye ubuvuzi bw'ingwara kuko ingwara ziratandukanye dufatiye ku ngwara yo mu mutwe ari navyo nsanzwe nkwirikirana mu buzima bwanje bwa misi yose mu kwiga mu vyigwa vyanje kuvuga umugwayi abagwaye ukwiwe kuvuga umugwayi wo mu mutwe abafisi baratandukanye hari ugwara yiruka hari ugwara ari déprimé hari ugwara afise donc awugwara kabonge akagwara akagira stress abo bose si bamwe no kuvuga kugira ngo uvure umuntu no kuvuga umudoktor umuskologe wese abafise competence ziwe je ndafise ukuntu nkora ugasanga ujya mugwayi yangiriye confiance hakaba n'uwundi akora ariko hakaza umugwayi akavuga ati uyu muntu ndiko ndamuraba ntabwo ushaka kumwizera reka nje kurondera uwundi no kuvuga ko bajya baza baje kundondera bavuga bati dukeneye master key nuko bo barumvise peut-être touche yanje nico yamara gushika agasanga klima ukuntu dufatanye mutumye akora yisanzuye nivyo bikunda gushika ugasanga umuproducer muririmbyi ariko arakora yimuka ntari stable bivanye nuko ariko arakorana n'abantu hari kibazo ngira cyo ndakubaza tukiri ngaho nyene muri mwebwe birabagora muga mu baganga birakunda abaganga baragira cyo bita transfer aha viance ekatumu transfere ku bindi bitwo cyutwega ariko mwebwe aba producer naho ubugira uti viance na transfere yigeriba kandi ubuzi ko ari wundi muntu abishoboye urabizi goba nabwo do butarabigira kubera ndazi kuba bamaze kuza hano yego ntibaridoga mugatubwizanye kuri no ngwarira hari mu ba producer sinzi kurumva urunda ku producer agakora indirimbo mugakumva ati hari ibintu je ntakoze mugabo nakarabizi ariko nka mu transfera acyancisha mwijisha Gani defo canke ni kari ijyana uvuga ko ari defo kubera ko abaririmbyi turakunda aba producer akenshi dushira imbere amafaranga muranihagarara uravuga uti abenshi avuga ati je araje azanya kanoti nanje ansanze ndi muri crise ndagacomore hanyuma je ndamukorera ivyo byose cyo ndamuha parce que yamaze kuriha nuko umaze kubona kuko je namamvuga je ntabwo ndi umu expert mugabo uko nkora kose ndashaka kuba mvuga nti je nyimbanzi solo mvuza je DJ nyene iyo solo siyo gushira mu ndirimbo y'umuntu kavuga ni je dois appeler undi musoliste abibamo kenshi kunsumvya akaza karanja mu indi niyo murungikira basifu muhamagara mbwira ati ndakurihira déplacement hanyuma bisigaye kano karuza kunshiriramwe na nambwira n'ikiguzi cyako amakomutsi gafumvugana na wa muririmbyi ati ari ikindi kintu nifuje gushiramwo gisa neza je muga ntazi ariko waje kugishiramwo ongira kwaka kana rega nico kibazo kihari ari twebwe muri production yacu nukuvuga umaze kwitwa on the beat aho ndi on the beat ni muri studio yanje nukuvuga ubona umengo vyose urabishobora alors que tugeze mu yandi ma production hanze usanga umengo nukuvuga ni orchestre yaba musicien ujyari kuri flûte ujyari kuri piano ujyari kuri guitare ujyari kuri batterie wari wese nukuvuga aka instrument kose ujyari kuri violon ujyari kuri saxophone nyene usanga avuga ati uyu muntu n'umu ingénieur du son expert muri ibi umu expert muri son c'est ça
twebwe niyo ngorane tugira ushaka guca wakapara vyose ukavuga uti byose nivyi wanje reka ndabikore kugira ngo niyemere c'est faux ba ahantu list uvuga uti je ngandi fort ana undi faible maze kubona aho vyanse ntutinye guhamagara undi muntu agufasha kuko nta muntu numwe yishoboje kandi iki kintu kirakomeye bwana Mastaki tubaje hano tugusanga cyo no kwita ku ntuze ku ruganda kuko niho risanzwe ugira ukorera umuziki kugusanga hano no kugira ngo tuganire ibitari biki usanga bihanze kino gisata tubwizanye kuri hano ku butaka bw'u Burundi kirahanzwe cyane kuko sinzi kurumva hariho umuririmbyi hanze ashobora gukora indirimbo ugasanga iriko aba producer barenga 4 batanu kandi baranabandikako cyaka nabavuga mugabo ugasanga mbese uyakoze iki no muri Tanzania kino gihe birahari urumva ba Liza kumva ba Cities ugasanga nabandi bla bose ugasanga none kumengo naka yatanguye logo yatanguye ahera heza ugasanga haje mu yindi logo mugabo satirwa haramwe ico no kwita transfer kandi simbi mu gihe ukeneye kurondera neza y'umuziki w'u Burundi eske ko turiko turavuga abandi mazike twaba turi ngaha aramaze kubikora bon naganda kubwira ikintu kimwe je kugira ngo numve ko ikintu kinaniye sin transfer muri rimvye ahubwo je ndahamagara ubufasha ni kenshi je ngira ingorane nkitura mu producteur amubwira ni na cyane cyane ubo yaranyigishije amubwira ni hari ikintu kiriko kirangora kwa turashobora kugifashanya komsa kugira ngo dutore produit nziza ivyo ndabikora ariko rero tugiye no kuvuga ko umuririmbyi hanze baramaze gutahura agaciro k'umuziki hanze umuririmbyi indirimbo arayigirira urumva arayisambura yose akumviriza ati umuririmbyi ari fort mu gukora bass wamwe umuproducteur ari fort mu gukora bass umuproducteur ari fort mu gukora maji umuproducteur ari fort muri mixage ya byose muri produit fini cyose aba yarafashe umwanya akavyiga nico gituma wumva ashaka gufata projet akaza akakubwira ati ndagusavye ngaho mvugirize bass gusa we nico cyo nyenda kurondera akaguha kanoti kawe akaja kuwunda ati we nawe ndagusavye ufatira maji kubera arazi ko umuntu azi gukora klima nziza hagati y'umuririmbyi n'umuproducteur agatuma umuririmbyi amuririmbisha neza kavuga ati wowe ndumva undirimbishije byo bavyiza kubera noronka produit nziza amakaza ukamufatira amaji agaca twara ati ujya wundi nawe n'umuhinga mu gutuninga amaji mu gukosora amaji agaca genda nawe agakosora amaji ati bon hari undi mu expert mu gukoresha ama effet mu ba producteur avuga ati je ndiyemera mu gukoresha ama effet muri logic agaca genda nawe agakoresha ama effet muri iyo ndirimbo hamagaca yunguruza ati nanje hari undi mu expert kandi yugara beat reka ngende muri iyo studio nawe anyugarere beat kuvuga ivyo bintu byose rero uti biva kuki biva ku kanoti ku mu artiste ni warishe 40,000 muri studio ukeneye izo soins zose ntibikunda donc mu Burundi turashaka biramaze gucika mu kagira mukabiganira ko no mu artiste ukamubwira ati nkamwe no shira mwibi hamwe no shira mwibi byoryoha gusumba ati ongera kwa kanoti bon jewe akenshi vraiment ivyo birakunze gushika nkavuga ni umuntu aba yamaze kuriha studio nkagenda nkamagara uwundi musoliste mvuga ni umusoliste ingo parce que je solo mvuza bon ntabwo ari nziza ugenda afisa hongeza voilà ntabwo noshaka kwishira mu ndirimbo y'umu artiste ndumva umenga wushizemo tusha yakora we ni bibayemo kenshi no bifa urashaka gushiramo tusha yawe indirimbo ikamera neza hamagashiramo nanje nkakora ibisigaye kuvuga ivyo iyo ni show yanje mu gihe mba ndiko ndavuza nkeneye gusora akazi kameze neza je bito ndabikora urabikora nibaza ko vyo nabira nakarorero keza abandi kugira ngo dukomeze gutera intambwe na cyane mu muziki w'u Burundi kino gihe ubarizwa mu muryango wa Zengeso Record kandi hamaze imyaka itari mike nofata ko ari naho hakubereye umuvyeyi niho hakuvyaye je sindakubesha nagiye kumenya production yawe cyane umaze gushika hano muri nomezo ya Zengeso Record isantwagara no mugabo nawe se wundi yitwa Patrick ubona ko takwadakora kugira ngo ugwaruka rw'igihugu canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi baryohirwe naho nyene biciye muri nomezo kandi uri kurabikora hari abana benshi umaze imisi uri kurarera kandi uri kuravugwa cyane kuri mu bantu bariko barafata abana bakiri hasi nuri kurafata cyane babandi bamaze kubaka amazina mbwa kino gihe hari amazina turiko turamenya binyuze canke biciye hano muri Zengeso Record na cyane baguciye mu minwe aho ndavuga n'amazina hariho NFTB hariho Biboren hariho ndetse n'abandi bariko baraduga mbwa hanireka ngaruke kuri ano mazina abiri kuko mbona hari hantu ndabazi bagitangura naho turiko turabona kino gihe basigaye baja en competition mu zindi ndirimbo zikoma kometse zikanakwa no kugira gute no kuzikubita hasi runo gwaruka urubona gute uri kububaka gute biroroshe cyane
biroshe cyane kubera urafise talent ya ikintu ca mbere nshima kuri bo nuko bafise talent bakagira umwete bakaba bafise vision akaba yicaye avuga ati nshaka gushika ngaha ico nyine nico gituma mvuga ko vyoroshe kubashikana ku ndoto zabo jewe point fort yanje su gukoresha igikenye motive nguzanye izina nguzanye ki ivyo ubona aririmba akaririmba nya aririmvye nabi ngo ndabihevye cyagira uko ntabwo byari umutima bon muri methodology yanje muri methodology yanje ntabwo njya umutima mu artiste ngira ukuntu kwanza n'abantu bana aba bana ntubita abana kuko kuba ariko araririmba ntitwa umwana oya kuko ubona uri kuramumenya ubusuka ari umwana aho bo twese shasha ariko ntabwo ari umwana kuko ugiye kuraba hari abahitinze basomvye imyaka ndiko mvuga abana sishobora gufata NFTB ngo ndamwicarike hamwe na Roriro mu gihe bahuri hano muri studio iyo bijyose tubwizanye kuri urafise uko bakira urafise uko wakira NFTB canke biborene muntu mbere y'ukuntu abaje ugira utuyu nkeneye kumwubaka umwubakira izina ubundi nawe araje ndazi ko ivyo azakugira vyose biraza koroha cyane kubishikana mu bantu kubera bagira ati Roriro yasohoye indirimbo nshasha niho aho nkoresha ino termati hari abana n'abakuze Edison ivyo tubigira turi hanze muri societe tumaze gushika muri studio n'ibitaro wowe uzoburi uri Messi reka ndakwereka karorero uri Cristiano Ronaldo canke uri Messi hagaca haza umukinyi mushasha muri nouvelle generation nka Mbappe sivyo ndakwa karorero kw'imipira dusanze tumenyereye baje mu bitaro niwe ntibakuvura nka Messi cyangwa bakuvura nkande bavura ingwara ntibavura izina nukuvuga sinzoca ndeka kuvuga ni Lolilo canke nde canke Melissa canke nde sinoreka kumubwira ikosa yakoze intervention ce n'est pas la même chose non yes kuko ngumubwira ngubwire sinzi ko urabibona umuntu nka Messi cyangwa umuntu nka Cristiano Ronaldo agize ikibazo ama intervention aza kuza cyo kimwe n'ujya mwana kicinjira mu rukino aho ni au niveau de l'équipe hagati yabo hagati muri equipe bari muri Real Madrid ni bari muri Barcelona bose bari muri muri equipe izo equipe nazo nyene hariho première division deuxième division troisième division kino gihe division ntuzagezemwo uza gusanga yitwari kubera umusaruro nakarorero kyo bija hose aba bana ndiko ndakubwira ituma ndiko ndavuga ati nabana nkuko naje namvuga nti bana kabisa ngaha hari ahantu nashobora kwicara hanze ni umumenyesha makuru muri RF canke hehe nivyo turaza kwicara nk'amenyesha makuru mugabo hari ibintu amaze kubona bitandukanye wewe ndakuzi urazi d'abord umuntu aba yarapigitse kugira ngo arindagera hagera urazi ko tuzinanye rero muri bijya biziya mpome wagiye uramenagura hariho umwana bagitanguye kumena uruhome rumwe nawe umaze kumena nk'impome ijana abo bantu gacha ugomba mbwira ko afite amasicatrice amwe nayo mpamvu rero tugeze muri studio naho nivyo raraza kuza afise ukwaje n'uwundi muntu aza ebana ni kibazo nivyo bikunda gufa kenshi ugasanga bavuze ati nakamukorera nabi nakamukorera neza nicyo cyuma navuze ni bano bandi iyo baje wewe nk'umuvyeyi ugira uti ndakiriye abana baje kuririmba nabajya abandi nofata ko aba legend ubakira gute nico nariko ndakubwira uri kurambwira intervention wanjanira nije ariko sina nabiheze nabibitse tu kugira ngo ndabigaruke kuje simera na kirazira hari deni ndagufitiye none ngo dukometse nimba ari deni ndagufitiye ndaririra kuri micro wewe bivuga nukuvuga nyimba ari intervention muri equipe nukuvuga equipe yo irazi interesayo nukuvuga iriruka ikavuga iti gutakaza umukinyi nka Ronaldo canke dufate nka Benzema muri Real Madrid cyabifanye bica bipfa duca tubona ikintu gikomeye mugurumva uti uwo muri première division nayo muri deuxième cyangwa troisième division ujya nawe barashobora no kuvuga bati nibisanzwe reka tumuvure bisanzwe kubera equipe ni stable nivyihuta cyane nabonda kubwire aho ni au sein de l'équipe equipe ubwayo nuko babifata ariko bamaze re gushikana umugwaye muri chambre muri salle d'opération kwa docteur bajya bose baca bataha docteur akoresha technique et ses compétences bajya bose baca bagenda ama docteur agakora akazi kiwe nonda kubwire rero ko ntushaka kugenda uvuge ngo ngucuja muri salle d'opération nta muntu bemerera kwa jayo nashaka kubaga umuntu ari motif ngo ni wamuzanye ni kuvuga umu docteur aramopera yisunze ingwara gwaye hama kamukiza kamusohora hakaza nundi mugwayi wa mukene ruhebwa mwe yakenye amaze kugira mahirwe yuko society ishobora gukusanya udufaranga amakamushikana hariya muri biriya bitaro amufata uko nyene kuko nabazi statut social ako tugarutse mu vy'umuziki tuza gusanga hari difference reka ndakwereke rero nta difference ihari irahari umu legend araje muri studio il a payé
kuri secretariat yarisha amafaranga arinjiye muri studio aje arondera producteur bose bafise ingwara imwe bashaka gukora indirimbo kandi mu producteur baje barondera n'umwe ndaza kubatandukaniriza kugira ngo ntuza kubatandukaniriza umurigent ntuza gupfa kumubwira ivyo ari byo byose ngo avyeme par rapport iyo umuntu uzi mu artiste akije uko nyene ndi aho rero tisunga amategeko mu gihe bitisunga amategeko y'umuziki ndakubwira nti wewe warafise ancienneté yiwe akavuga ati je ndafise uko ibintu byanje ndabikeneye narishe okay kama nililipa nifanyizie hivi nyene yongirira ibi hapo siwezi sasa okay hanyuma akaca kubwira ati mwama mwabikoze mani Mviriza ariko ndakugira ikintu nico gituma abana ikindi kibazo gica kivuka nico gituma bajya abana baba underground bakiriko baracanga ba upcoming bama babidugira baravuga bati twebwe tugiye badufata uko abajya batipe bakera nabo bafata kandi sinuko baba badusumvya kuririmba ati mbwa kubera kajya kantu nyene ka kera eba nuko nguko bigenda ahubwo par contre uracuritse ibintu oye nabwo ndabicuritse umu artiste ahubwo kiri muto ni wagorana narigeze kwakira ka reka ndayigu akiri muto reka ndayigu partage oya uvuze akiri muto ndindira abo wise bato niwo wavuze we akiri kwa radu reka ndakwemere ngire kuvyo wavuze yes hari muto na mukuru ndindira uyo niwe yigeze kuza un jour ambwira ati arandirimbira ibintu ambwira ati master kinshaka indirimbo uyigendesha uko nyenda kuyano BPM nibaho sishobora kugira ibintu bitemewe n'umuziki ifoko tugira gutya na gutya ngo hangu niko nayiteguye ngo bigira uko nyene tambwira nti okay biroroshe kandi bigukorera mu gace nkuramo logo kubera logo ni signature ko mba nemeye ku gikorwa cemewe n'amategeko kuko bakimbagije nzandika capable kugisigura uwo acaranka ngo naje nkwirikira logo none ukwirikira logo yumva ko ukwirikira jewe ninavyemeza ko ndabirekuye bazovuga bati naravyemeye uwo abarimvye ahubwo wise batoye nibo badafise capacité de flexibilité nibo bantu batazi umuziki ngene ukogwa baje barigenda ahubwo bari flexible numwaza akakubwira ati uramfasha aho uza kubona nihenze numvaga mastaki numva ko deja wagarutse hamwe wanje sinagarutse wagarutse gute murafashanya kuko urumva wenyene aje nk'umurigent cyo gituma nakubwiye nti buri ukiri ko araduga nivyo niho nashatse ko dushingira imizi ko uri kurubaka amazina izina umuntu araryubaka ujya aja ari umurigent muranafashanya mbere wanashima sadire we arafise icyaguterera kubijanye n'ikorwa ciwe yazanye kubera iki arabimenyereye aravuga ati cyagihe nakuru ku vyari bimeze uko mugo umuririmbyi agitangura uza gusanga hanini ari uza kugira urugamba rukomeye gusumbawe nivyo warafite tegise kandi abavuga ati genda bikunda ndabizi muga hari gihe ivyo yibaza we ko ari ivyo uzana kumutsi wa kubisambura mukabibomora ukavuga ati ibi bintu ya bose nico kimwe umurigent arashobora kuza ati jewe hano hantu sinkeneye ko ahinduka wo hari kuko hari ikintu nkeneyemwo wewe wawundi akiri ko araduga hari gihe ivyo atanabibona mwakavuga ati je wakavuga ati bana ndiyo bwana urati kuri kurakorera muri indirimbo umuntu cyangwa uri kurakora ikintu umuntu vyose aguma yemera ngo yego nkaho mwengo nta defi hari ikintu Edison shaka kumenya ivyo uri kuravuga c'est vrai so kuvuga ko utari kuravuga byo muga hari ikindi kintu kuye kumenya abarinzi baraza gukora muri studio ariko ntibizi cyari cyo muziki kandi azi ko aba producteur benshi bari ku butaka bw'u Burundi ariko barakora umuziki ariko batazi muziki je ndi sûr ko hamwe botuzanira shema bakazana indirimbo icapse ku manote kugira tuzibona zicapse ku mako babanditse byose umuziki bakubwira kora beat natwe twari bakibo bikora ngaho ku butaka bw'u Burundi kuba muziki nayo twize siko abenshi ntayo bize nubwo nishizemo je ndazi muziki abenshi ntavyo bazi bahaye ryashema bakubwira ati c'est quoi ça ariko barazi kuvuza piano yaraciye muri karaoke yaravugije piano asharaca nandi anarabiko rutundu dukaya muri production uno musi ni ondo beat cyane muri studio rero nagomba kubwire ko umuziki utegezwa kuba flexible kubera ko umuziki nta muntu numwe yawumaze ngo umarire mu mutwe avuga ati jewe umuziki wose ndawuzi mu mutwe yaba muto uwajubu n'umukambwe bose ni bamwe bashitse ngaha ni échange barambwira mwese arambwira izo yifuza amarani nkamubwira ni ibi wifuza nivyo ibi navyo wifuza ariko échange ntizisa kuba kumwe hari n'igihe usanga maze par contre rega bose ndavyemera nanje wambari ati uranyumva nanje ivyo uri kurambwira ndavyumva mugabo ndazi ko ikibazo mugira ni naco natwe presenter tugira ngira nkubwire ko umuririmbyi agitangura kurimba je muri studio emisira bira
ati bihajyari mubajije ikibazo akabura ivyo yishura Voilà. ibihajyari ni wa mwanya wewe wicaye ufise mikro ukabuza ikibazo bagije woroshe ukatangura no kumubwira ati spoza ko turi kwirigara umwana agatangura kubiri yasho nawe ngaha ndazi biramaze gushika umuririmbyi akaza ashitse imbere ya mikro ijwi rikagenda bikanga mu kugasanga umu expert cyangwa umaze kubimenyera aravuga ati kabisa sinemera guseba hariho etape mba ndiko ndagerako for example ndaguha karorero ndibuka ko nigeze kuza hano ngo tutakuziganira uwo munsi the first time biborene yinjira ngaha kira vyari vyoroshe Eka. mugabo kino gihe bije hose siko kimeze kuri washa moto narumvise ko abaye shanje kino gihe hari nikiri ho wagishasha kigiye gusohoka coco naje kiri kundenga nivyo vy'ibindi ko ndakubwira nti usanga urugamba mufise ariko dufise gusa nakiri umu artiste nka wewe ndakuzi none ubwira ngo tugitangura gukora ikiganiro ubu nico kimwe nuko dukora ubu turahangana muri studio urabizi mugabo ari gihe naho kumuvuga ati ndiyo bwana waguma wemera ndabizi nanje naho ni nkuko hageze ahantu narakoresheje abaririmbyi nakuze mfana nkuko nawe hari abaririmbyi kino gihe uri kurakorera hano muri studio wakuze ufana rero ico gihe ikintu je cyabaye nzopfa ntibagiye umunsi nangura gukoresha ikiganiro muririmbyi umwe ntarinze kuvuga itsina abana barateza kuvuga ngo bwawe ningo vyagenze Musanga ari jewe gusa. urumva ntabwo ari umu type je nkiri kugatumba nakuze mvuga nti kabisa uyu muntu no mukwita n'amaso nyano ryohego mugo umunsi wa mbere twicarana muri studio Rabizi yasho avuga ndatangurira hehe ndahereza hehe biragenda gute nivyo vyabindi usanga bihurirana nandi gati ndakubita kesiyo ya mbere irinjira pole pole numva sira we turinjiye muri mood kugira ngo dusigare tuganira kiblada rero nawe ndazi ko niyo uri kurubaka ngaha aba artiste si ubona muragiye muri mood kugira ngo muze gutangura guhikora mu vyumva kumwe usanga nico nashatse kuvuga je nagutumbereye nk'umu producer mbona ariko arubaka new generation yarakumiriwe man new generation kino gihe giye muri studio kanaka kenshi je ndabivuze usanga sometimes bafa kubakorera bikura ni kandi baba bazi kuririmba ni bafata igatara ngo bagira bafata wawe ni umutif ngo ari mu legend akaba ari ubaheza beat nziza cyane gusumba iyo ujya mwana kiri kwa radoga tubwizanye ukuri ivyo uri kurakora je nico gituma naje ndakugana nazanywe n'ibintu bibiri ngo usange ku Kiv ikindi nongire ndanagukeze man uri gukora fresh uri gukora bien gusa ahanini nashaka dufashe n'abandi ba producer bagenzawe uko bobikora uri kubikora gute kugira ngo tubone umwana agitangura umuziki ejo kana gatangura kubazanya bati ngo mbe uyu ninde nuwayi ni kibazo ciza cyane so jewe navuga ni nta buhinga ndiko ndakoresha nuko nsanzwe meze ntabwo ndenganya umuntu wese afise agateka kiwe je ndazi ko izo zibika zaramagi bose nibatanguye nabavutse rimwe ngo yuzura ingovyi bose batanguriye batanguye buke mu nyuma barashika kuco bari nkuko bavuga mu kirundi ngo nawiga kubumba rimwe ngo abumba intango cyangura kubumba akanaga gatowe bituma ube nuvuka rimwe ngo yuzura ingovyi voilà utangura gukora ikintu gatowe buke hamugashika kuri kiriya cyo gituma no kubesha umuntu ko ashobora kuvumbuka akaba umustar umwanya mutoye baba kubeshe cyane okay uti gute abo bafizo basatubi naho batokora indirimbo abantu bose barabazi byararangiye barabazi parce que babayeho kuva kera bakora umuziki twe tukivuka canke tutaravuka kandi nabico gihari byabagoye voilà rero bagiye kugira ngo bashike ngaha nuko bagiye barakora kandi bagiye baritabwaho umuziki ugifise agaciro baritabwaho abarinzi bataraba benshi bari bakiri bake ariko ubu byagiye birahinduka ariko rero nabonye nuko bagiye baraza nundi mu artiste mutoyi niko ariko araduga naca yibona ko ari umustar arenze ngo baramuhenze muri media ngo uri gikoko waririmbye neza je naragize iyo ngorane nikorana iki wankundiye ijyandirimbo ya mbere nkaca ahantu hose mu gisigara ca Bujumbura indirimbo irikiravuzo man atanu umwanzi hakagira n'umuntu anca ko akansunura kandi ariko aryoherwa n'igikorwa canje parce que indirimbo barayizi kandi barayikunda ariko ntibanzi kandi n'abarimvye muri n'abarimvye muri nouvelle generation birabaho ko indirimbo baba bayizi uko mu artiste nawe yoca he ntibamenye bati ni nakarenganye iyo rero ni ingorane yo kuyimva kuri umustar kubera uri kuravuzwa genda buke
tangura buke buke ugende wubaha ukora izina buke kuryubaka utishize hejuru nguri gikoko nuko indirimbo rimwe bone ngo ni hit uca tangura kurondera ngene ukamisha mu makonseri niba barakumenya buke buke uzotinda ushike rero ivyo bimfashiki kumenya ukuru nakira aba artiste mutoyi gato karakura nyimba zanyetana nkumva ko uno munsi fise icishingiyeko nuko mbona ko muri kazoza ndayiprojecta nkavuga ni project muri kazoza uyu muntu azoba ari ngaha naje bakamfata nabi mu ntango sinari gushika ku intebe nicaye ariko barandetse nda exprime baza ko natangwe nari exprime buke baza ko natangwe nkora beating izo nkuru mugana nakoze tu beating nkumva naje ndiko ndubiriza n'amazidio wagenze mwo twarabimenye nibaguhe n'umwanya naho bakubwiye ati bana toga hapa ndibuka je baranyirukana ari zimwe navuze izina akanyirukana kubera ko beat nayikora umwanya murembo ati none man uri kurakora gutyo ubona amahera y'amatara tuzoyakura he bunyarutsa mbwira mustama sindaba mfise umwanya muto wo kubikora ndindira nanje bose ntibatanguye yuko nzomenyera gukora nyarutse ya nifore ko umuntu muha temps ya expression akexprima neza gushikaho azokora ikintu kimeze neza gushika aba rero novuga ko aba baririmbyi batoye uhita batoye je mvuga ko tarazose zingana nukuvuga uje nyumvisha iciyumviro nkumva kiri fonde ndamuha ide amatugakorana neza ntacaguye nta mukuru nta muto kubera atara nimwe twese turaririmba twese twisunga portée musicale twisunga partition dushaka amakoro kandi ushize ko akora itari yuririmbye nabi nkumva ntibihuranye na akoro navugije ntabwo ubigize neza gusora bose kuri bose sincagura nico gituma ubona tuguma muri climat nziza ya ambiance amaharira nkamukura hajya hasi wowe wamubonye kujya vuze uti Biborene yaratinya yisaje muri studio he's the killer arakubita vraiment ukavuga uti azana kurenza ubwo jara nige mvugane umutipe ngira cyane kubaya arakubita vraiment agakubita indirimbo kumva ko ari bien muka kubera ko yaramaze kubona impanuro namuhaye ndamwereka nuko kiye kubikora isa ariko araduga ikiro gihakoranye n'igihanganye mu so n'iziye ndirimbo Masaki kuva tangwe ikorera hano muri Zengeso record yakoze akavuga ati kabisa kino gihe hari indi level nagezeko niwe muratisi mwari mwakoranye tuje hose gato karakura hari aho wavuye naho ugeze wone uvuga ko nakoranye nawe nkumva ko ndacyateba nate intambwe kabisa titogiye jewe ndirimbo nagenda zirekura gutyo ariko indirimbo imwe yose ko yagira sohoka yazinzanira réponse yazinzanira résultat feedback ariko hari abartiste kamwe wari ufise nk'indoto korana nabo indirimbo nyinshi za rarijo nabona ko ntangoye kuduga nyuma nkora indirimbo za Alan Kiss indirimbo na Ogopa vraiment irafata bien nyuma ndevolue ndakoriza ba Merisan ndayikorira sohoka ndabona nayo kwizanye yindi karite ntari sanganywe ndevolue ndaja ko baruriro turakora ngo yaranagarutse ego Merisani ngo yaranagarutse amatwa asume bari ngaha nabo muhira munyuma narakoze indirimbo nyinshi cyane za NFTB abo NFTB nawe nyine shaka kumenya ibintu ari kuguhereza kugira ngo mukorere kuki NFTB rese nakubwiye kwanza ni ngwara nkayivuraga forever icyo tuzokora yamupetarakaze tugomba kumuhamagara vuba ze hano hanyuma kumbure ngira ngo isiguro zimwe muze duhereza muri kumwe kugira ngo biheze bigende neza duko tero gukora ikiganiro mwe hajya warufite dread cyangwa wari wazikoye twatuboro tutu dread tero gukoranira tumvise amakuru menshi cyane kuva utanguye gutangaza ko ufise umukunzi hari ibintu byinshi byahindutse kuri wewe look yarahindutse bon umukunzi novuga ko ari we mushoferi wanje niwe anyereka afise uruhara mu biko birabana cyane cyane kuri look bien sûr buryo ko umuntu abari ari wenyene ari célibataire siko azoba niyamara kurongora ariwe yaguhinduye Jesse ndarongora sito ndakubwiye iyo mujeri watangaje yitwa Kado ndamwemera sivyo baranamuririmbiye indirimbo abaravyema gati je namuririmbiye ndabico mumbwira ndavyemera ariko nawe umenye ko comportement uzogira ukiri umujene utaragira shwanga utora umukunzi wawe si uzogira umaze kumuronka ngatebwe bazeri batereye urabona kwa kundi wari umeze kara nawe ntuzuratinyegeza ko nawe célibataire kujya horo ugira kare utararonka umukunzi ukazura vugisha n'importe qui akakobwa koze kabayo kakavugisha ariko umaze kumuronka sha aragusuzuma na telefone yawe oya ni yamoye vraiment I'm sorry no mu ya dread avuye kwere Jahuru zari zikubereye ya dread sinazikuye ashobora kubera ko invitation muhira ati genda jaye kwa data bukwe na mabukwe na Madrid ashaka kuba batayakunda ni kuvuga genda kuri ndazikureko
mbesha twumve nimirije stage kw'ishure parce que ndiko ndarangiza amashuri muri wazikuye ko yari to dread ndindira ndazikuye ko kare kugira ngo hazogere mfise umushatsi ndindira uzoca ndaba stage heze nzoba nashize kw'izindi kandi ziteze nzoba nashize kw'izindi mugabo kubera ko urabizi ko uri kw'ishure utegerezwa kubahiriza amategeko ushobora gukora ibintu ugasanga ntibariko baragukota neza kw'ishure batuye umuntu n'umuvayo kuko barazi ko Madrid mu Burundi bakora umuntu n'umuvayo usanga ariko barama amanota mabi kandi nariko ndabikora neza ariko après tuzobura vraiment meze barayoze ubunyene shaka ndo wakoze ibintu vyiza nanje ndamushimira mugani yamoye yakurungitse muri salo yandungitse muri salo ini decision personnelle kino gike uri mu rukundo kandi haruhande yaho uri n'umukunzi wawe manga mugabo umuntu agerageje kuraba kuri social media ya nino ntantu namwe turigira tubona umugaragaza mva kuki uri sûr ngo tuje kuri Facebook yawe uri sûr tubisanze yutanga iki nje muri yono hari ico ngira muri yono hari ico ngira tuvyemera imbere y'abarundi bose kenisi wacha uharura tuvyemera imbere y'abarundi bose singuyu ngaha biba ari iryo jana kurasokorora mbona ijana ryahe ijana ryahe yo kubizaho naje ndarifisi urasohora clip y'ijya ndirimbo gusa ngomba ndihijya ndirimbo ngomba ndihe clip video y'ijya ndirimbo uri sûr ga ya clip video ndayirihe uri sûr ko ntamwemeza oya manje je nshaka je kumwemeza ni kimwe nshaka ndihe clip y'ijya ndirimbo kandi mu queen video azoba ari kado nta kibazo na kimwe wowe ivyo nivyo wamaze kwishiramo ijya video ndayirihe ediso finalement amanzu reke finalement namaze kubona we mu bantu bankurikirana ntabwo urimo ndimwo kuko mu bantu bankurikirana kuri social media ntabwo urimo man ngire ndayirija video basi ndagusavye ariko ndakubwiye je sindayigurisha ngo nuko ata amafaranga ufise ndazura yafise shaka mugabo queen video kado nyemerera kwanza ko mu bantu bankurikirana kuri social media utarimo ninde atano kubwira ivy'umuzungu we kuri umubeshi we kuri umubeshi ivyo bireke hari kera twibagire kahise twubake kazozamani twibagire kahise urashaka kugaruka muri kahise we vraiment kugira ngo oye wakurikiranye vya kera ukinkunda uba warampevye kameme ngira ntana kwemera ko wankurikiranye umva rero reka ndakubwira ikintu kimwe ndamwemera cyane si ukuvuga ngo sindamwemeza gupostinga kandi ngo ndakubwire gupostingana ntibisigura urukundo rukomeye ariko kuvyemera ubwiwawe ukavuga uti muri wewe ndamukunda kuko si ngombwa ngo ujye upostinze hariho n'umupostinga atamukunda juste kugira muhuma amaso mbwa jewe nyimba ndabikora gake seke biba bimvuye ku mutima si ukuvuga ngo nawe nemera ndamukunda kandi ampemukiye vyombabaza you know biri mu bintu vya mbere vyombabaza ndamubarire hehe uramumbwirira nuko bisanzwe bimeze cyo twibereye muri moto niko nabivuga twigiranye na game na music abatwinjira mu tuntu n'utundi tukava ibintu byaza bikabadaga bigenda neza tekeje nagiye kuramura yarangaburiye breve yawo gabo ijya nyinshi mbare uri gukuntu ngare kuvungura nawe warabinyigishije gabo ntumvugira ibintu warabinyigishije reka tuje muri vie privée mane ntuze kuvuga uko mfungura muri mic kuri mic uvuze uko mfungura uzobungiriye nabi cyane nawe yanyereke yerekane none je ara picha na foto cameraman nuyo ngabuzi nawe nyene yarize kujya navyazi itake ibungu umuke nitugiye muri buffet aramonja mugabo ndakubwira Edison muramenyesha makuru nivyo nimaza kugirisha ikiganiro umuntu mugasanga hejeje ariko agomba afungure nimwerekane ko ari byo zari bajanye muce mutaha umviriza muce mutaha mureke guca mubinda mugume ngaho cyana naziteze ndazimare hajya mwaramombeje vraiment parce que ntabwo nahaze vraiment mwarangiriye nabi vraiment hajya mugenda sikendarira nibanye ko nabaherekeje naciye niyugarara Barako muvanda korera kugira bikomereje ibikorwa ndabona nagusanze mu kazi ariko uko bigenda kose
hariho ibyo utegekanya muri uno mwaka ko umuntu arapanga plan atangura umwaka ibyo bitari bikumaze gukora mugabo turashaka kumenya ese mu mpera z'uno mwaka tukubona hehe zimeze gute cyane cyane mu kazi kawe kakora mu mpera z'uno mwaka muzombona aho Imana izonshira muzombona aho Imana izonshira ariko ibyo hose ari bitegura gupfa kujya mu kubagabo bon uko nkora ati gastonde ndavyo nakoze l'année passée harabu no mwaka hari ahantu kameme utuza kandi Imana ibishikanye ko ibishimira byo kwisi ngo wamuyishimira je nkoze igikogwa ndagikora uko nategerezwa kugikora hamuko abarundi bazocakira niko jewe ntazi mugabo je ndibaza ko ndiko ndakora kandi ibikogwa byinshi c'est vrai ni muri ko muravyumva mu imisi kwera ko bimwe bitararangira ariko ndiko ndakora kandi cyane nkoresha inguvu nyinshi cyane malgré que ari n'umwaka ndiko ndarondera kumaramwe amashure bon usanga bigoye ku mwanya ariko ndiyaranja kugira ikintu cyose ndagikora mwanya wacu nkunda kubwire ko uyu mwaka uzohera sinovuga ngo nzoba ndaha ariko nzoba ndi aho Imana izobishaka kunshira yego nico nizeye Duko ubundi kinde kiki ndo mwe wanagarukije hano uko warankoze cyane. Wananyegeje cyane. Ama ibigeretse kuri ivyo no komeza gukeza Zengeso Records. Yeah. Ndetse nawe ubwawe busanzwe ayikorera kandi uri kugifatamwe neza. Cyo gusaba nk'umu bishop ubwo nyene urabyemera ndabizi. Nuko bya bindi dusanzwe tuzi ko umuproducer yakiri igikorwa cy'umwana yaje akariha indirimbo hanyuma yaza gutora indirimbo ngo ntirahera gasubira ngo ntirahera nizere ko ujya mu gihe tuzogufatira bazi ko nawe byabara bikubabaza ntushobora kumfata kuko burya nishira mu kibanza cabo ndazi nanje souffrance naho rangira muri kiriya gihe sishaka ko bona bo bozigira mugabo akenshi twebwe turakunze guhura n'izo ngorane abaririmbyi baradushaka pression cyane umuntu agakora indirimbo no munsi agacaza hirya ejo tangura kwakserera ngo shaka indirimbo arengiye atayi respect avuga ngo uramutebeje ariko kandi akibagira ko hari abandi bantu bamutanze muri studio nabo bakeneye ibikogwa eje no vugana ibintu byose ndabikorera ku rutonde Jesse ntinya guteba ndateba kandi kugira ngo ne exagere ndateba kugira ngo sine exagere hari igihe neba parce que usanga umurimbyi yifuza igikogwa mugo ugasanga ndumva ko uko nkeneye kukirekura siko kimeze sinigeze kwitanga muri cagiye ndiye skiza nkamubwira nti ndacumva umengo mu mutwe nibiriko biraza uko nabishaka ndarindiriye umwanya bizozira ko neza ndaguhe hariho ikindi kintu ndindiriye kugira ngo ninagiheza nzoce mbona kuguha akazi kawe rero mugasi nca nteba ngo exagere ngo amezi menshi ngo umwaka mu artiste ndagerageza nkakoresha ingufu zanje zose kugira ngo ndangize ibintu ku mwanya. D'accord, nuko bisanzwe bimeze niba tutwarangiriza hano na message nibazi kucitaho. Nta mpamvu nimwe yotuma tutarangiza. Byose bigiriyemo. Nta mpamvu nimwe twabivuze. Yego. Ndagushimire cyane kandi waduhaye. Naje ndabashimiye cyane niyo TV. Ni ibintu byari bimeze neza cyane. Murakoze kutugendera. I know byamara ibintu by'amavuta. Yeah, Saint Pierre. Yari Edison ndayahoze Alkani nawe kuri kamera yari ko yabyifatamwe neza haruhande yaho nta kindi tubasaba tugira subscribe like and share ndetse na commentaire kugira ngo tubahereze banyene mu mwifuza barundi ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese reka ndababwire ko ndabakunda kandi ndabubaha cyane bye bye.